Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima tongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abe mu banyu no mu byanyu. Uno musi kandi twifuje kubandanya ikiganiro twari twigishije mu gihe giheze, ariko kubera ko abantu benshi badutelefone badusaba kukibandanya, twifuje kubabandaniriza aho twari tugeze, cyane ko benshi basabye ko tunagisubiramo. Ubwo abajejwe ubuhinga bw'ivyuma bazo biraba bibasubiriremo kumbure abashise basanga giheze, abadutelefone benshi batubwira ko basanze giheze, ariko ntaco bazo kibasubiriramo. Katubandanye tugiheze, hama igihe tuzogisubiramo kizotangure cyose muze mugikurikirana. Uno musi rero turabandanya, twari twize imiyabaga n'abavyeyi bayo. Uno musi rero turigana ibijanye n'ifungurwa z'imiyabaga, ariko mu cyamake turasubiramo bitonyi ivyo imiyabaga yifuza ku bavyeyi, bivanye nuko abavyeyi benshi babona umengo ni ikintu kibaguye ko badatahura iyo changement subite ingene abana bahinduka denku, ugasanga umwana asigaye yigira imigambi yiwe, ivyo umubwiye nta vyumva, akasigara yumva umengo nawe yakuze, akumva umengo yo kwifatira amadecision yiwe, akasigara atahatevye, agasigara atakurikirana ku ishure, agasigara akunda impanuro z'abandi gusumba iz'abavyeyi. Ivyo bituma abavyeyi benshi bahababuka. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, twarababwira fa pasingena abavyeyi bo kwifata amabwirizwa 10 araba umuvyeyi. Reka no musi twasubiriremo amabwirizwa n'ubundi makenyi mu yaraba umuvyeyi ico yokorera abana. Mbega les adolescents bashaka iki? Iyo miyabaga ishaka iki? Ikintu ca mbere imiyabaga ishaka yuko abantu ishaka attention y'abavyeyi bayikurikirane. Abakeneye kubona umwitayeho, kubona umukunda, kubona umukurikirana, kubona mumviriza, kubona umuha agaciro. Muri make agomba umuyabaga bagomba kumwitaho by'umwihariko gusumba abandi bana bose bavukana, gusumba bakuru biwe, gusumba batonyi biwe. Ageze muri yo yaje abakeneye ko umuvyeyi yamukurikirana. Le comble de malheur rero nuko abavyeyi bo muri iyi minsi kubera ubuzima usanga benshi bari occupé ku buryo bataronka umwanya wo gukurikirana abana babo ngo baganire, ngo babumvirize, ngo abaze nabo icifuzo cyabo bumve akari ku mutima wabo. Ahubwo avyukage yirukanga akagaruka ku mugoroba nta mwanya ronka. Ngo mugoroba naho les adolescents benshi nabo babagiye gute babacomotse bagiye kuganira n'abagenzi, usanga rero ico kiganiro kirabuze. Kandi ico kiganiro niyo ntandaro y'amakosa menshi usanga bagira ku rwego guko imiyabaga basigara usanga bagiye kunywa inzoga, abandi bagiye mu maboate, abandi bagiye mu ngeso mbi, bivanye nuko yabuze umuntu amwiyokipa. Ukoro kutamwiyokipa wowe kubera abafise muri we ihindagurika ridasanzwe, bituma rero acagenda kurondera ico kiganiro yabuze muhira akaja kukirondera handi, kikaba ari kibazo. Ikindi baba bakeneye abantu babumviriza. Ica kabiri, umuvyeyi ashaka kumwumviriza, abafite ibintu byinshi cyane agomba kubwira, abafite amakuru yataruye hirya no hino akeneye kubwira, abafite ibimwahagiza ses aspirations agomba kubwira, ariko kubera kutamuha umwanya bituma uwo mwana agenda kuganiriza abagenzi. Naco gituma ubona à l'âge d'adolescent usanga les adolescents bakunda kuganira n'abagenzi babo, bumva abagenzi babo aribo bafise akamaro gusumba abavyeyi. Kubera iki nibo babaha amatwi, nibo babumviriza, uburofa bwiwe bwose akubwira umugenzi arabwishimira, ugasanga barabuhuje bakaganira ivy'imipira, bakaganira ivy'amafilme, bakaganira inkuru actualité. Muri make usanga basuntu baganira. Rero utamuhaye akanya ngo mwumvirize ntiwomenya ibimurimo, ntiwomenya ivyo akunda n'ivyo yanga. Cyo gituma abavyeyi tugomba kwikebuka kugira ngo tubiteho abantu babageze muri iyo foolish age, babakeneye umwitwarariko udasanzwe. Ica gatatu, bashaka yuko abantu babatahura. Kenshi abavyeyi mu by'ukuri ntibabatahura. Ukurikiranye abavyeyi benshi muri âge d'adolescence ni abavyeyi n'abana bashwanira, ni usanga batumvikana, ni abavyeyi usanga bashavuga ati n'uyu mwana ibintu nkorera nibiki, cyo sindamutahura ibiki. Iforo kumutahura, menya yuko hariho ihindagurika riri mu mubiri wiwe atariwe abikora. Mu yandi majambo mufate nk'umuntu, tufate reka ndawe nk'akarorero nk'umuntu yabagwaye intandara, ikubita hasi bukumbi nawe ntavyo abazi, mbere usanga bamwe bigize ko na pipi. Ivyo rero nivyo ugomba kumenya ko n'umwana wawe, ariko dufate umushire nko muri yo etape. Ni ibintu bimushikirana badafise ko uruhara n'abatazi ngene bihindagurika, kubera ihindagurika ryo mu bibiri wiwe aba ari karava mu bwana aja mu bukuze. Iyo etape rero acamwo ni etape igoye kandi isaba gukunda kandi isaba gutahura. Kutamutahuye no kumuca wo mwice ko bakora ibintu muri ntibishobotse. Ubona umengo azi ko ari umuntu akuze, ari umukobwa azi ko ari umudamu, abari umugabo ari umuhungu azi ko ari umugabo, abazi ko agomba kugenda ku mategeko, umva ko afite amategeko bagomba gushirako. Ivyo rero bigatuma abavyeyi batabatahura. Oro nabo bakeneye umuntu abatahura, mutahure kujya ufata umugwayi abari gufata umu adolescent.
mufate umubembereze umwumvirize umutahure uko abona wese kubona ameze nk'umusazi abona ibintu ngo kiya kiraje yabona ibyo utabona rero abavyeyi tugomba gutahura abo bana nabo sibo ahubwo tubakunde gusumba ko twara tubakunda tubatahure ndibaza ko namwe murabizi ko umwana agwaye mu rugo ni ukunda gusumba abandi batagwaye ifo rero ko umutahura ukamwitaho ikindi bakunda urukundo bashaka umuntu abakunda apport de l'amour bashaka umuntu abaho urukundo bakabona ko nabo abonye ko ari ikindi kintu kidasanzwe kandi ko babameze mu rugo bagomba kwigira ikintu kidasanzwe namwe mujya mubibona babafise murabizi bisuma rero naho n'ubundi wo bireka arakora ibintu ku buryo utegereza kugira gute busanga mugo bamuvuga wewe wakoze iki wagize umwari wewe niwe usanga bariko baravuga mu muryango rimwe muhite mu mukunde mu mutahure mumenye ko nabatari ko yagize gute atari we yabishaka uvye kora vyose mu mwemere malgré tout mu mutahure mu mwiyegereza ivyo bituma umuvyeyi ni yamwiyegereza akamukunda akavuga ati uno munsi mwana wanje dufate uyitwa nka Delicia mwana wanje Delicia ndakujana kuri plage ndagutembereze mukajana muri babiri ntabagomba abandi bantu bagomba umwereke ko wamuhaye urukundo wenyene ukamutembereza ukamubwira none Delicia ukundiki wankiki mwana wanje ubona no gukorera iki urabona wewe ufise ihe vision mu buzima bwa ivyo nivyo bakunda ikindi kizira nababwiye na fois passé umwadolesa nta kubitwa abavyeyi benshi bavuga ngo nugukubita ni usanga abapapa n'abana usanga bagwana n'abana b'abahungu no umwadolesa nta kubitwa ahubwo umwadolesa agirwa inama nuko umwicarika ukamuhanisha amajambo ukamuhanisha inama kwaza umuhanura mwana wanje bigenda gutya uyimya kugezemo imizuku nuko bayitwaramo kugira ngo uzo have neza bizogenda uko kubera bagize muri monde atazi ifo kumwe explica iyo monde arimo ko nawe ntavyo bazi biko biramushikira bakora amagafe adasanzwe rero mwereke igituma mwereke yuko bizohera mwereke ko kandi nifata neza azovamwe ari umuntu mwiza azovamwe n'ugabo mwiza ari umukenyezi mwiza abavyeyi batabahaye uwo mwanya ngo babaho rukundo niho usanga abana barononekaye kubera iyo myaka ni abana bononekarira kandi ni abana bakirira abana benshi b'abakobwa niho batwaririnda abana benshi b'abahungu niho bononekara bakamwimoge bahagira gute kubera iki kubera uwo mwanya yabuze umuntu amwitaho amwerekera ati iyi nzira bayica mwuko kandi murazi yuko baca umugani mu kirundi ngo uja mu ishamba utazi ugaca inkono utazi abavyeyi rero nibiteho abana babo rondera ko kanya menya ko ari nk'umugwayi ugomba kuronderera umwanya vyanka vyakunda kugira ngo nawe abone urukundo rwawe uno musi rero ahanini sawone nashatse gushimika nuko gusa mwabidusavye ahubwo nashatse gushimika ku bijanye n'ifungurwa mu bijanye rero n'imirire navyo nyene baragira ico bita trouble alimentaire nuvuga ngo baragira ihindagurika mu bijanye n'ifungurwa ikintu cyambere kibanza kubashikira bagira ico bita hyperphagie nuvuga ngo nugukunda gufungura byinshi kandi n'ingoga kubera abafite ibintu byinshi mu mutwe ameze nka telefone ifite ama option menshi muri uwo mwanya mu adolescent abafite ibintu byinshi agomba kwirukamwe abafite amahande vumeshe ku buryo afungura adatekanye agomba afungure byinshi kandi abifungura nyaruka iyo rero ni ingorane umuvyeyi atasangwa bibona yamona ku meza ariko arajya n'ingoga akavuga ati n'umwana wewe bagigisabo uwo mwana nibikiwe ntamutahure no mutahure iyo n'amatrouble abashikira iyo bageze muri yo age bakunda gufungura bagafungura n'ingoga bagafungura badatekanye kandi bagashaka bafungure byinshi ngira ngo abavyeyi bafise barabizi yuko utegeza guca wongera hasi arafungura ebana ntiwidoga ukaryoherwa agafungura cyane le problème bashafungura n'ingoga yindi problème bakunda kugira les adolescents mu gufungura nuko usanga bafungura bafite ibindi bintu afungura afite telefone agafungura cyangwa yakise televiziyo azarakubita ko kude kandi karafungura ivyo rero si byiza mu byo twize mu bijanye no gufungura neza bisaba kufungura utekanye atabindi bintu ukurara atabindi bintu gusamaza ko gufungura byonyene ni umwuga ugomba kumenya ngene uwo mwuga ugendamo neza ugomba gufungura utekanye kandi uri aleze ikindi kintu no conseil abavyeyi bagenzi banje nuko kubera abana benshi bafungura nigo kandi bagafungura byinshi bezadolisa reka kumutuka reka kumubwira nabi nubwo bakoze amakosa ageze ku meza n'ahantu abantu bagomba kuba bari aleze bose nimuganira ibintu vyiza apana kumubitsa ivyo yakoze apana kumubitsa yakoze ejo no ni kumuganiriza ibintu vyiza kugira ngo bikunde digestion yiwe igende neza abavyeyi benshi rero bafite urushavu agaca ruvundurukana ati niho ndakuboneye ko baba batanafatika gatangura kumutuka uraje kumeza aho uratonda narababwiye yuko bakunda kugira imico yo gukunda gufungura mugo badakora reza dore saniko bameze kandi mujyo mu batahura bakunda gufungura mugo batakoze babanebwe bakanaryamira rero ukurikije ibyo bakora mwumvume ntavyo wo muha rero abavyeyi haguca umupima yaje kumeza ngo tangore kumutuka oyaye ahubwo mutahure umureka afungure neza umuganirize umurondere wundi mwanya wo kumuganiriza mugapana kumutuka mu gihe ariko arafungura bikora bishobora gutuma abadolescents ko bavyo ko bigumura rafa passé rero umushavuje ahitamo kubiheba ebana arabiguhebera akigira
muri make umugiriye nabi. Ni biza rero muri iyo ngorane yabo ya hyperphagie tubatahure ko bafungura n'ingoga kandi vyinshi. Ikindi bagira ikintu bita compulsion alimentaire, ni uvuga ngo compulsion alimentaire bagira ikintu bakunda mu mirire yabo. Les adolescents hari igihe usanga iyo abavyeyi batabikoseye kera mu ntango vuba kuri puberté, ugasanga bafite ikintu bakunda, ugasanga umwana akunda nkunda ama frites salade point. Nuvuga ngo ibintu byo kumuzanira ugomba wabitetse gute, wabirunze gute ntaraba. Bagira iyo compulsion alimentaire bigatuma bagira ibyo kurya bakunze gusumba ibindi. Harabikundira ama hamburger, harabikundira ama frites, harabikundira ibintu byo kunywa cyane gusumba kurya, harabikundira ducapati, le crêpe. Umuntu wese agira ibyo akunda, abandi bakunda gaceri, kumutse katagira ibintu bibacanzemo, ugasanga bakunda ibintu nyene bizarre. Ivyo wateguye ku meza ugasanga aracagura. Ivyo rero navyo ni ibintu bita les troubles alimentaires bakunda kugira muri âge d'adolescence. Nico gituma abavyeyi tugomba kubitahura, ukabimenya hakiri kare, ukamenya ngene wifata, ukaza umubembeza kugira ngo ko umucangira n'ibindi. Kuko bakunda kenshi les adolescents bakunda ibintu bitagira akamaro, bakunda ibibica, bakunda les sucreries, bakunda les pâtisseries, bakunda ibintu bitagira akamaro, ibintu by'amagato, ibintu by'amakeke, ibintu by'amakrepe, ibintu by'amakreme glace, bakunda ibintu bitagira akamaro gusa, nivyo bikundira. Rero umuvyeyi atabaye maso ngo abirabe, arabingene yo mufasha, azaramwigira kumeza avuga ati mwana rero urumva utu tuntu dusaka akamaro, urabona nkutu dushize mu mujya dukenye, ukamubembeza cyane ko n'imibiri yacu dabikeneye amagrama menshi. Ukacumubwira ati nukuri nubwo yariyo tudufiriti raba n'ingene woshira ko basi ututugano dukenyira ngene ushaka gaceri ngene ushaka kutuboga, ukamubembereza kuko abameze nk'abasazi n'abantu bo kubembereza kujya ubembereza umugwayi utireka ndamurabe ko nutuyo dufungura n'umwadolesa. Nico kimwe n'umuntu abagwayi bisaba kumubembereza, ukazura mubembereza nk'umuntu agwaye ukamubwira ati shira ko nutu kibondo uturako bujyanye tukugira akamaro, urabona aka tomate ko gufasha, ukazumubembereza kuko badakunda ibintu bigira akamaro. Ikindi mu ihindagurika ryabo bagira cyo bita irregularité, ntibaba bagifungura ku mwanya wapanze muhira, arahura n'utwema agahirika, agahura n'ikindi kintu agahu. Muri make ntibakunda gufungura ku mwanya, wa mwanya mwapanze ngo petit déjeuner na ya masaha deja nko muri vacances. Abana benshi uravuga kuri petit déjeuner usanga taje abagize gute abaciryamiye, kubera bakunda no kuryama batevye, kubera ya masinema n'amafilme nababwiye bituma baryama batevye. Rero hagira kabandi bikangura bakabageze muri rinini, ugasanga rero acagira irregularité mu gufungura. Ikindi bafatwa n'indi ngorane bita bulimie. Bulimie ni désir intense d'ingérer les aliments, donc ashaka kurya cyane ku buryo bamwe bagenda mu mafete canke barya abandi usanga batarakira gakiza, bashobora kanywa n'inzoga canke agafungura n'ifungwa akenda agashira utoke mu kanwa akavumisa. Mujya mubona ku ma internet benshi, donc arabifungura akaguma agatsindagira ku buryo arenza, bikagera n'igihe rero azaragira gute arivomisha abanyira agashira utoke mukamubwira ngo abidaho abigabanye byamurenze. Umva ko ari ingorane mwe umuntu akomeye yokora ibintu nk'ibyo, nukubera yuko babagwaye babafite ingorane bageze muri etape y'ubuzima ihindagurika ritamworoheye, bagasanga arakora ibintu bigize gute bidasanzwe. Ikindi gikunda kubafata nico bita anorexie mentale. Iyo anorexie mentale ni désir intense de maigrir, kubera baba barariye cyane, nababwiye ko bakunda kurya ya hyperphagie n'ibindi bisi n'amaburimi, baba bariye cyane benshi baza bisanga bavyubuha rero agasanga yataye forme, nabo bashaka kuba top kacavuga ati none ngire buto ya agatangwa kujya mu miti mu kurondera kwa muganga nuko rikibwira ngo nonde, agaca afatwa n'iyo anorexie agashaka yonde ku nguvu, agataka bati miti no fate bwira ngo nonde nanje mbe ukataye nk'abandi mbegwe mbe umwana nyine ari top, agasanga arahangayitse, ugasanga umwana icyuya cyabize yahangayitse yabuze ingena bigenza. Rero nico gituma abantu bakeneye kugira gute bakeneye gufasha, umva ko ayo matrouble yose arabaderanje. Ikindi bagira magrignotage cyane, nibo bantu ba mbere bakunda kujyagagura, barajyagagura muri bisi ugasanga ari karajya jojo yamanuka yahura n'ivyema akajya, yahura n'injugu akajya, yahura n'agahwi akajya, akantu kose ahuye nako agafungura ataravye umwanya, ataravye ahari. Mujya mubona muri vire ko muhura nabo ariko arajya jojo nta kibazo bimuteye, akajyutwema muri bisi nta kibazo bimuteye. Ivyo byose ni ingorane bagira les troubles alimentaires bagira bivanye n'iyo age. Ubwo rero ivyo bintu nabwo bimeze gutyo, aba batunze murabizi canke abarenze iyo age, mwarabonye ko barinze iyo age bihinduka, agasubira à l'état normal, agasubira gufungura neza uko bisambere, ugasanga usiga umubembereza ugasanga nta kintu bikunda cyane ugatangara. Nico bituma rero tugomba kubihanganira
muri yo leta baba barimwo tubatahure tunabafashe tunabasindagize buke buke gushika bazo traversa ico gihe kigoye baba barimwo muti none umwadolescent canke se umuyabaga akeneye gufungura iki ikintu ca mbere umuyabaga aba akeneye gufungura ni cyavuzwe mu ijambo ry'Imana nitwasoma muri Zaburi 104 umurongo wa 14 turabona neza ivyo umwadolesa akeneye n'undi muntu wari we wese ubwa mbere mu ijambo ry'Imana batubwiye ngo umereza inka ubwatsi umeza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo ubakurire umutsima mwivu na vino inezereza imitima y'abantu n'amavuta yo kuyagayagisha mu maso habo kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu amagara Imana ihabwe icyubahiro muri maka anyi ninka novuga ngo ninka compilation cyangwa mvuge ati ninka n'ugwegeranyo rw'ibintu umuntu akeneye ariko hanini ingimbi cyangwa se umuyabaga hari ibintu akeneye gusumba ibindi ikintu ca mbere umuyabaga akeneye gusumba ibindi ni imfungurwa ntanganguvu abavyeyi benshi ro barabicurika ugasanga akora muha ibintu adakeneye akeneye imfungurwa ntanganguvu gusumba ibindi bintu byose kubera iki kubera muri ico gihe arakora cyane amujya mubona ingene imiyabaga ikora cyane bariruka barakina umupira baja muri sport adoga imisozi atembera abagenzi araja kuri internet araja kuri telefone araja kuri televiziyo bafite ibintu byinshi bakora ku buryo nawe ubona ko bakeneye energie muri makiro bakeneye lekahori nyinshi cyane bisaba rero ngo umuvyeyi abaramufasha akeneye 1200 grammes par jour umuyabaga akeneye amagrama 1200 ku munsi kubera ibintu akora ari byinshi ivyo birasaba ko abavyeyi bavyitaho muri ivyo bintu ntanga nguvura abakeneye cyane birasaba ko abavyeyi babashiriramwo ivyo no kwita ibinyantete nuvuga ngo bakabahata cyane ibinyantete les céréales cyane umuceri uwo muceri nawo abantu benshi barazi ko umuceri wera ata byangombwa byinshi burimo ariko kalori zirimwo nyinshi ariko birasaba ko umuceri nawo ugira gute uha ibindi ubudafise kubera ko ino tudakunda kuronka amamashini akora riz complet nk'ahandi hose bisaba rero ngo abantu barondere ibikompleta wa muceri umuceri ashaka kubuteka washyizemo carotte washyizemo poivre kugira ngo ivyo bindi byari bibuze bive muri carotte na poivre bifashe iki bifashe abantu bari bafunguye umuceri wera gusa kufunga umuceri wera gusa hari ibintu byinshi les éléments nutritifs zindi ububuze nubwo umuceri utera kuba kugira ama recherche ariko urafite n'ibindi bintu ubukenye warukeneye kuronka commissariat ubwo rero ushobora kubuteka uwo muceri ukawutekana n'ingano ukaba wungutse ukashamo carotte na poivre ukaba wungutse kuko ngo umuntu iyo ariye poivre zibiri zonyene poivre zibiri ku munsi mu salade abanganya n'umuntu yariye huile d'olive ibiyiko bibiri murumva rero abakene badashaka kuronka huile d'olive ugwa 25000 1 litre urumva ko ushaka kuronka muri poivre waguze amafaranga 500 cyo gituma abantu bagomba kumenya nibifungwa dufungura ikintu kiba kirimo rero murumva yuko wafashe wa mukiro ugashamo kaga poivre muri make umuhaye umuceri urimo yeraje abaronse ibintu byinshi cyane utaziga gusumba guteka umuceri wera wenyine abantu baje bamenya ko ifungwa zikenye bazishemo izindi iziza gukompleta bimwe bibuze ubwo ivyo yaba abadoresa rero ubagaburiye ibinyantete bituma bagira inguvu nyinshi none bagashobora gukora ibintu byinshi baba bagomba gukora muri iyo myaka ugomba kubaha ubugari ugomba kubaha ibiraya ugomba kubaha ibintu ne kwitareza inyame ni ibintu bita ibisunzu ni ibintu bya kumera nk'amateke bimerera mu kuzimu ariko nivyo vya mbere bi riche en vitamine A abavyeyi bakunde kubiha abana kubera cyane cyane nko muri iyi minsi y'iterambere abana meshi bakunda ko bariko bararaba ama televiziyo bakunda ko ku telefone barakeneye vitamine A rwego rwo hejuru ariko abavyeyi benshi nkunda gusanga bigurira gaceri uturaya ntibibukereza inyame ko ziri nizo za mbere ziri riche en vitamine A muri ibi bintu vyerera mu kuzimu kubw'ivyo rero ugiura muhareza inyame agaca afatanya n'umuceri ugacumuha n'utuboga abari indya nziza cyane zirimo ibintu byose bikenewe ubwo ni ntanga nguvu turagenda ku kindi bakeneye barakeneye kandi indema mubiri ariko atari ziva mu bwoko bw'ibikoko
les protéines bakeneye protéines végétales ariko ntibakeneye protéines animales ibiva mu bikoko ntabwo ari byiza mu bihe vyaho cyane ko bishobora kubazibira imitsi bizana cya kinure cholesterol kitameze neza gashaka kubazibira imitsi ugasanga batanga ubwari bigwara bibononera iterambere ryabo rero nico gituma rero tugomba kubaronderera imfungwa ndema mubiri nazo nyene harimo ibiharage ubushaza isoya amatofi n'ibindi byinshi namwe musanzwe muzi ikindi kintu bakeneye nubwo bakeneye ivyunyunyu ariko cyane cyane ivyunyunyu bakeneye muri iyo myaka yabo bakeneye icyunyunyu bita calcium gusumba ibindi byose bagakenera magnesium na fer na zinc ivyo nibyo vyunyunyu bakeneye gusumba ibindi byose kubera iki gituma bakeneye calcium ku rwego rwo hejuru nuko calcium iyo bayibuze bagira amakampe munazi ko les adolescents abantu bakunda kugira sport cyane rero iyo abantu babuze calcium bagira amakampe bigatuma rero bakunda kwita ngo nimbwa bikunda kubafata ni byiza rero ko abantu babaha ifungwa zirimo calcium kugira ngo noneho bikunde imyitozo ngororamubiri bayikore borohewe ubwo ikindi iyo abantu batanonse calcium batuma umutima wabo utera cyane bashobora gukora indwara z'imitima cardiopathy ibyo rero ni byiza kugira ngo abavyeyi babimenye ko bagomba kubaha ico cyunyunyu calcium ikindi iyo umuntu ayibuze bakunda gukora ico bita osteoporose cyangwa osteomalacie ku bantu bakuze namagufu kunda gusanga adakomeye avunika ubusa naho ugasanga aravunguka iyo umwana ataronse rero ibihagije birimo calcium agira ico kibazo mbere akagira n'ikindi kibazo c'ingwara bita amacarie dentaire cyo gituma rero umuntu agomba kumuha calcium ihagije kugira ngo umukingirizo ngwara zo kuzohongoka amenyo yose akavamwo hakiri kare ugasanga kunda kwamagwaye amenyo ikindi bagira amadureur articulaire ni kubabara aha mu ngingo iyo bataronse calcium ihagije ikindi bakunda gushavuza n'ubusa iyo badafite calcium ihagije cyo gituma rero tugomba kubaha imfungurwa ziri mu icyunyunyu calcium ariko banagomba ndabibutse neza yuko abo twavyiganye nuko iyo umuntu adafite vitamine D nubwo ufata ibintu bimwe calcium ntacyo bimara kubera calcium niyo ituma vitamine D niyo ituma amara akwega calcium yaje mu bifungurwa cyo ituma rero ugomba kwitwareka ivyo bintu bibiri kamenya ngo iki nubwo cyo haba nubwo ufata ibirimo calcium ariko ntafite vitamine D ihagije nabyo ntacyo byomara ni ngombwa rero bafate n'ibifungurwa birimo vitamine D kugira ngo noneho bikunde umuntu ashobore yamara yoroherwe gushobora gukwega calcium mu bifungwa tuba twafunguye iyo vitamine D nayo murashobora kuronka mu zuba n'umubiri wacu urayikorera nico gituma rero nka D3 umubiri wacu ugira gute usanga ushobora kuyikorera nakajya kazuba ka mu gatondo naho nyine kagira gute ibirimo ni byiza rero abantu babimenye muti none iyo calcium iva hehe calcium iva mu bifungwa dufungura kenshi urashaka kuyironka muri sesame urashaka kuyironka muri épinard urashaka kuyironka muri artichaut urashaka kuyironka muri mu biyoba urashaka kuyironka muri soya urashaka kuyironka no mu bindi bintu byinshi ushobora gufungura n'amata ya soya ibirimo cyo gituma rero abantu benshi bagomba kuvyitwararika cyane ko les épinards ibintu bitaryoshe nivyo bikunda kubamo ico cyunyunyu calcium ikindi kintu bakeneye ubundi butare bita fer kubera iki kubera yuko nk'abakobwa babageze mu gihe cyo kuja mu mihango ni byiza rero baronke iyo fer kugira ngo imihango yabo ntizibage bageze mu kuja mu kwezi ntibaribwe ikindi ntibaze bagire ingwara ya anemia yo kubura amaraso ikindi kandi iyo fer ituma habaho oxygene canke akayaga keza kaba mu maraso bigatuma amaraso ayungururwa neza kandi iyo fer niyo ikoresha bita hemoglobine ari byo bifasha kugira ngo amaraso agire couleur rouge nico gituma rero iyo fer barayikeneye mu bakobwa n'abahungu abakobwa bayikeneye ku rugero rwo hejuru gusumba abahungu cyo gituma rero abantu bageze muri ico gihe bagomba kwifata cyane mbere bakavyitwararika na cyane abakobwa kuko baba bayikeneye rwo hejuru ariko rero kandi igira umumaro nayo nyene nkuko nababwiye calcium igira umumaro yo ifite vitamine D iyi nayo igira umumaro kandi wafunguye vitamine C nayo tuzi yuko ari vitamine
itabikwa nuvuga ngo iyo vitamine C bisaba uyironke chaque jour nuvuga ngo ikunda kuba mu micungwe mandarine ma pamplemousse ama citron indimu akaba no mu gitunguru nibindi byinshi bibamo vitamine C ubwo namwe byo birondera ubwo rero nuvuga ngo hari ama vitamine nubwo yafungura hariho n'ibyunyunyu nubwo bifungura mugo utamase vitamine zibijana zibishikanaho bikenewe ntacyo biba bimaze nico gituma rero umubiri ukeneraniye nico gituma ubona dufungura imfungwa z'ubwoko bwinshi kugira ngo kimwe kije gufasha ikindi ngira ngo namwe mwabitahuye ubwo rero kirazira kaziririzwa yuko umunsi uhera umwana yitwa umuyabaga ataronse ikintu c'ikinyantete kirazira kaziriza ko umunsi uhera ataronse vitamine C ngo biboneka gutere ivyo bintu nuvuga ngo umuvyeyi nukugerageza atabimuhaye mu gatondo amuhaye saa 7 canke ku mugoroba kandi ntukemerere umuyabaga ko afungura atabanje ufata ikintu kibisi namba ari gitunguru namba ari indimu namba ari umucungwe ikintu cyose kibisi agitanguze imbere yuko atanguza ibifungurwa bitetse kubera iki kubera ko ikintu kibisi congereza abasoda bo mu mubiri bigatuma bimukingira ingwara kwicara gwaragurika nabwe ko abo bitariza dore saba kuri ibikorwa byinshi cyane kora kuri ibikorwa byinshi cyane bishobora kubazanira ingwara cyo bituma rugomba kuba vitamine C kugira ngo bakingire cyane ko bakunda no gutembera bakunda kwandura ingwara nyinshi bisaba rero we nk'umuvyeyi ushobore kubakingira ubakoresheje imfungurwa none bigatuma bagenda atakibazo bafise mu bindi bintu bakeneye barakeneye vitamine B1 na B2 kubera iki vitamine B1 na B2 ni vitamine zibafasha kwiyumvisha guha agaciro ibintu kugira amakenga kwibuka kwitwararika izo rero ni izingenzi cyane ku muntu yitwa ngo ni umuntu ageze muri iyo myaka par exemple nka vitamine B1 B2 B6 zikunda kuboneka muri blé germé ingano zinitse zigakunda kuboneka mu binyampeke byose byuzuye mu micungwe mu vyema muri pome mu papayi mu gitunguru mbere kaboneka no mu epinare na persile na avoka ivyo rero ushobora kubisangamo umwana rero akwiye kukunda cyane cyane kuba abana banyu ivyema mukabaha cyane rizamande noix de cajou noix de coco kubera ivyo byose biragenda bakora hehe bigakora mu bwonko bituma rero uwo mwana bwa busazi mwahora bubarembeje aratekereza akiyumvisha wamubwira ikintu agatahura nawe akagira gute akamedita kucyo wamubwiye akabiha agaciro ikindi birinda ubwihebe byo muri vitamine nka yeronse vitamine B6 birinda ubwihebe bikarinda bigatunganya imihango bituma igitigu ikora neza bikingira urukoba bituma imitsi idasaza n'ingoga cyane ko iyo areza dore bageze muri yo aje babagomba ubwiza birasaba rero ngabo bakobwa bafungure ivyiza nabo babe beza nabo bahungu bacu bagire ingufu zo gukora ibikorwa reka rero kugira ngo umwanya kubera utadukundiye reka dusabe abatwumvise kugira ngo umuntu wese agira umwete wo gushira mu ngiro ivyo bintu kugira ngo noneho dushobore kugabanya uburibwe bw'iyisi dushobore kugabanya uburibwe n'agahenda kari mu miryango myinshi bivanye no kutamenya ihindagurika ry'imiyabaga tubatahure tubakunde tubashigikire tubaganirize tubaho urukundo kandi twabagaburira neza kuko umuntu honnête qu'on mange nuvuga ngo ivyo bazofungura bizituma bahindura babana beza namwe abere beza ejo bundi zo dufise uburundi bwiza abantu beza abayabaga beza bamaze gukura bazoturongora nabo bakagira gute bakadushikana ahantu heza twamaze gusaza twagifise ingufu reka twibikire muri abo bana bacu Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Shama